kuri kimwe naje kubaza kijanye nabona iki kibazo kigira 18 literagiza kigoro na cane kugira amarehabilitation amabarabara ahuza amakomine ashobore kusubirwamo. Ako je nitegereje aya mafaranga ni menshi, ni make mugabo yateranije yose ni menshi. Nyakuba mushikiranganje muravyiga neza n'umushikiranganje abijejwe. Uno musi bazaba bafise abahinga mu ntara, aya mafaranga je ntuzosange nayo nyene yarariwe nka kumwe amwe y'amazone yagenda ngo hama turindire ivyakozwe tubibure. Kuko kenshi rimwe na rimwe baragenda bagacishamwo imashini ibirometero 5 bagacavuga ngo bahejeje za miliyoni zikaba zigiye. Kandi iyo mashini bayicishijemwo ntibibuke no kugira kanali twara amazi y'imvura yaza yacamwo acarutura vyose bikaca bigenda. Nahubwo rimwe na rimwe ari usanga nahubwo aho gufasilita yuko iyo liye ziboneka ugaca usanga nahubwo bice bibaropire ntani modoka nimwisubira kuwaca. Nibaza ko mwozo kwicara hamwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako bikigwa neza mukaraba neza ko abantu bariko bararonka aya masoko by'ukuri bagiye gukora iki gikorwa nk'uko iyipiriye ivyifuza. Kuko nimbe tutangiye gushira mu ngiro la vision kuri yipiriye aya mafaranga aciye agenda nk'inzima yongwe, igihugu coba cyahombeye cyane. Murakoze niteka ico gihe twariko turakora budget bari basuze estimé nashima bashaka kudufaranga dukiye dugasanga ugiye guharura amahera par kilometre wasanga ari make. L'instruction yavuye muri conseil des ministres ati nimugene mu vyige neza mushike ko amafaranga mubona muzokora. Niho de 30 miliyari zaciye ziza zironga ikoko ngaha kuri aya mafaranga y'amabarabara. Mugaye ico mubuze ki très important nuko twovugana tukaraba yuko réellement aya mafaranga ariko ajya kuri aya mabarabara. Exemple no tanga giye tujya kugurura iya bya chemin de fer haje noti ivuga ko ikeneye amafaranga gusubiramo ibarabara yo kuva rijya rya kumoso rikaza. Bavuga ko Samia Suluhu azoza president Tanzania yuko ashaje ategezwa guca mu ibarabara imeze neza, bakavuga ko iyo mu Rutana ategezwa gusubirwa amara yarasohotse umugabo uri kurahaca urabona ko atana kimi cyabaye. Mugari n'ivyo nyene no kuraba ko abakozi bakwiye ko dufise byankenewe ko ibikorwa ni byinshi cyane ku mabarabara uriske kugira ikibazo kidasanzwe muri ibi bintu. Hanyuma ivyo vy'ivyigwa nibaza ko biri mu ma responsabilité yiwabo mugabo tuzokwibukanya turabe yuko les résultats attendus dushobora kuzishikako. Hanyuma honorable deuxième vice yabaje ikibazo kijana na indemnisation ya RN16 nariko ndarondera kuri page biriko kugira mon exact mise 5 millions naco nyene no giconsidera mu bintu tutegerezwa kubaza byabaye soulevé kugira barabereye nyuma yuko batibagiye abantu. Page 18 kuri raporo payer les indemnités des personnes affectées par le PAP RN16 phase de Mutambara, les indemnités d'une personne affectée par ikimuntu yobaza ko ari umuntu umwe rero azoba affecté kuko 5 millions make vraiment. Kuko 5 millions pourquoi umuntu umwe pourquoi pas abantu 10? Nico kiza rero cyo kuba ufise ama indicateur ngaho ku ruhande bigupermeta kubona ko amafaranga bashize muri bikogo nkene biteguye ko rero atama fantasy arimo kuko ari giyo usanga arimo ama fantasy. Icya kabiri cyakijanye na numero de compte cya pré bourse ni ikibaza ko iki twocikira hamwe n'umushikiranganje ajejwe education kugira turangene cyokorwa kuko ivyo natugora kumenya exactement warishe azoriha gute n'amamodalité yose. Hama ku titre rero electronique abariko barariha ubu no munsi bariko babarurira kuri bibishasha. Uje gusaba titre no munsi bagwarura kuri bibishasha. Bazoca baza gutora amatitre tout simplement ari electronique ata vyo kugira iki. Kandi nibaza ko ari amafaranga amaze kujya ko ku makonti
mugabo bari bamaye ya nimero ya pré-bourse sinari nabimenye. Numéro de compte ya pré-bourse, numéro de compte ni CC 1350 intitulé remboursement du pré-bourse. Iri muri banki yihe? Iri muri BRB. Ni konti yuguye muri BRB yitwa remboursement du pré-bourse. Numéro de compte ni CC 1350. Abari mu binga bw'ibyuma budufasha bakayicishako komsa ntihagira abaza kwihenda mu kuyandika. Murakoze. Urakoze cyane nyakubahwa mushikiranganje ku muco muhejeje gutanga. Turabona neza yuko iyi nteguro isubiramo amafaranga leta izokoreshwa mwayitondeye, ariko icyo twagira dusabe nk'abatowe no kuraba nk'ibi bijanye no kugira ivyigwa vya recherche ya lithium muri Bukinanyana, hakaronderwa societe ibizi neza, kuko hatarondewe societe ibizi turashobora kuronka ca gitabo mugabo usanga ca gitabo twaronse nikiri vandable. Nico gituma turavye l'experience ibi vyose vya CAP ivyo twagiye turacamwo, nibaza ko tworondera ini societe international ibizi neza ku buryo niya dukorera ivyo vyigwa uwari wese azoca abona yuko dufise igitabo dushobora kudandaza tukagena no kugingurane muri banki. Hanyuma ikindi nikindi nagira imvuge niki kijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura, naho nyene kubaka ikintu nka kijya muravyibuka yuko nyene cubahiro yaguma bisubiramwo kuri ya ma etage yo ngaho Gitega yagumye mu kuzima atigeze aduga. Naho nyene mu kubaka isoko nkuru ya Bujumbura naho nyene nibaza ko tworondera neza abahinga babizi neza bashobora kutwubakira isoko, kuko isoko nkuru ya Bujumbura tuyubatse nantu hazoba haje abantu benshi. Kugira dukingire abantu nuko iyo soko yo kubakwa ikurikije norme, ejo ntihaza abantu. Turabona yuko abateka mutwe babaye benshi, ejo wosanga ari uje yatetse umutwe, hameje tugasanga nico yatwubakiye nigishobora kugirira akamaro igihugu. Tubatera n'intege nivyoroshe nuko nyene bigenda, mugabo turabateye intege nk'abatowe. Tuzobafata mu mugongo, ivyo kwiruka kw'ibisuma n'abamenyeye kunyonyeza nibaza ko bidahereye kuri twebwe nyene tuba turi imbere y'abandi, nta namwe dushobora gushika. Kandi kugira iyi societe yacu ihinduke nuko hatangira kuboneka bamwe bemera gushira ukuri ahabona. Abarundi ntibakunda ukuri, iyo uvuze ukuri rimwe na rimwe hari uhakwa no kukuzira, mugabo ndazi neza yuko ukuri kurateba ariko kurashika. Turaguteye intege rero ntucike intege, remenase ntuzozibura, mugabo ikiza nikihe nuko uwari wese azobabona yuko ivyo uri kuravuga rukuri, uri kugwanira ubutunzi bwa leta, uri kugwanira ubutunzi bwa bene gihugu. Ibindi navyo abo uri kuragwanira bazokuvugira igisabisho kandi Imana izokubungabunga. Baca umugani mu Kirundi ngo igiti kirakurira mu babaji kandi birirwa babaza ibindi, ahandi Imana ikoje imbere. Nuko rero nobaza yuko igikorwa gikomeye tugikoze, ubu naho rero turabe impinyanyuro. Imbere ko turabe impinyanyuro naho nyene nagira maze nkenguruke cyane uko umugwi wamaho wakoranye n'umugwi wamaho wo mu nama nkenguza amateka,
bakongera bagakorana kandi n'umushikiranganji w'ikigega ca leta, kuko mubonye mwitegereje iziminyanyuro murabona neza yuko ari nkeya cane kandi ku gitabo kingana gutya. Harya rero hariho umukenyuro wabaye, nico gituma mubona vyagenze uko vyagenze, naye ahandi hoho nibaza yuko twari kuharara n'ejo tukahirirwa. Dusabe rero yuko uwo mwumvikano waranze iki gikorwa wobandanya hagati y'inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'urwego nshingwabikorwa rwa leta. Tuje rero ku mamandema propose. Ati amahera twahaye Sangwe ari hehe? Twaje tuvugana nabo muri ANACOP, burya amafaranga ico information ANACOP yaduhaye nuko amafaranga ari ku makonti y'amakomine. Bimwe mariko muravuga yuko ari amafaranga yicariye ahantu atavuga. Yicaye niyo ko ANACOP yatubwiye, hasigaye rero ko tuja kuraba rero no munsi ku makonti y'amakomine ariko angahe, ni koperative yihe yatanze ayo mafaranga. Kuko wamenga amafaranga bahaye abantu tout simplement kugira bayagabure hagati yabo. Oro ufashe ijya miliyoni 10 n'amakoperative ahari hose, na amafaranga menshi yasohotse. Nibaza rero kikira ko guno munsi no kugenda kugira iyo liste rero tugire twedabrise tumenye ku makonti hariko amafaranga na gute, abatarishe bigenda gute. Kuko wasanga kenshi ari amafaranga yakozwe, wasanga bon ico ndakivuga ndacikurako. Hari ahantu bavuga ati mustaneri yabanza gukura ku miliyoni wiwe umwe. Ico ituma mvuga ndacikurako. Agishika gusa mustaneri koperative yabanza kumuha umwe agashira ku ruhande. Donc nico gituma rero nibaza ko ari ikintu tegeza kuraba, kandi ni vyiza yuko ibintu twagiye turashiraho depuis 2005 dusubira tukirimbura, kandi nitwanka critique. Abantu bibaza ko umuntu ariko arabivuga peut-être ashaka kubisambura ariko aragwanya umuntu. No, no kwirimbura auto evaluation uvuga ati ivyo ndimwo koko ndabigumemo kunyene biri soutenable canke no bihindura no kwajusta gutya. Son excellence nyo kunda kubivuga ati tugitangura dushizeho phonique. Exemple atanga wenyine agitwara ministère ya intérieur. Ati narashwanye n'abashikiranganje bose ko amafaranga yanda yabakure mu maboko ndahahe amakomine. Ati tubikoze c'était en 2007 nibaza ko yari umushikiranganje ico gihe. Meje ayeje kuyatanga. Ati tegeko ya phonique kugira rijeho. Ati yabaye intambara. Tubonye ko amakomine bitameze neza. Ya 500 millions niko cyabakatishiriza muri phonique. Ati phonique nayo ati ndashikiriwe. Niko ndasubira mu ivya akunda kuvuga. Ati bayakubuye mu ntara au niveau central bakayaha amakomine ati natwe turashikiriwe. Bayasa amakomine bahaye phonique ati natwe turashikiriwe. Phonique bayakuye mu maboko y'abakayaha amakoperative natwe turashikiriwe. Est-ce que ivyo byose ari bikeneye ko twogira ni retrospection tukaraba yuko ibintu byose twagiye turagira bimeze neza, kugira twevite detatonuma mu bintu dukora ku mafaranga y'igihugu. Chamwibaza 500 millions cyagiye fois 120 combien commune zabaye kiyagiye. C'est énorme, amafaranga menshi yakoreshejwe muri vya décentralisation. Ikintu cyashuye kutwinspira beaucoup plus, c'est une étude yakozwe sur 6 pays ku bintu vya décentralisation no Burundi burimo. Étude nayifise ngasije nayikoze irerekana igituma bitakunze kiyagiye 2007. N'utwo tunenge twose twagiye turaba dutegerezwa gukura hano munsi. Rero no munsi twumvise yuko ibibazo nk'ibi bibagijwe. C'est pas pour kugira umuntu tumushikaneyo, ni kugira umuntu yicara ahantu hamwe yirimbura avuga ati koko ibi bintu ndimo nivyo, ibi vyifumbe beko baravuga nivyo, ibi vyibigo beko baravuga nivyo, no bibandanye kunyene, ibi vya gratuité nivyo. Tutane yo tutibagira l'objectif twifuza gushikako, kuko tuba dufise un objectif twifuza gushikako. Ngibi vya SIAP niko ndabibwira son excellence avuga ati ndababaye cyane kuko nige natanguje SIAP ntwara umugambwe niki ndabatwaye mu Bushinwa. Ati mugave niko nuva kuri SIAP birambabaza cyane. Nico gituma ibi byose abantu baravuga si ibintu turiko turivugira. Situation isa izi do A Z. Mubo ari umuntu yagize note confidentielle amwandikira avuga 28000 tonnes y'ibigori ngo nivyo biri mu stock. Mugabo mwabonye honorable Serge yarungikiye abantu bose na nyene iteka y'imurungiki. Uno musi yahinduye avuga ngo ni 31000 tonnes bisigaye mu stock. J'ai deux rapports différents. Imwe yatanzwe mu 18 n'iyindi yatanzwe le 26 kubera tuvuye mu nama nshinga amateka avec des chiffres zidasa.
nk'ivyo rero sinibaza yuko ari kuvuga ngo umuntu ashaka kumushikanayo canke iki. Twicara ahantu hamwe twirimbure turabe ko ibintu two turakora ari ibintu dushobora gusutena, kuko burya abana bacu baraturaba. Umunsi umwe bazotubaza ati ibi muri ko murakora biri seri ko mugideni mukaca muri rishaka tuzoririha twebwe, ese c'est sérieux? Kuno munsi dufise ibirarane vya 17 milliards, comment vient d'échelonner sur 40 ans? On est en train de léguer ibintu ku bana dont on est responsable une année 1000 milliards. Nivyo rero nashaka kuvuga ku bijyanye n'ibi bintu. Ikibazo cy'umunani mwavuze yuko atakintu kihari cyo kunyegeza inyuma cyo kudashaka kudecentraliza. Oya na gatoyi. Uno munsi kugira do contour ni bibintu mubona ni ibikorwa twaronse. Kuva le décret irostructure ama ministère ikakirostructure n'amafaranga. Asha l'équipe sortant yaba PS bari bahari. Byari byanse kweri ko amafaranga bayamanura. Umubwiye akubwira ngo nibishoboka. Sinumva ngene nshobora kudecentraliza ngo bizo ari mu PS nashobora kuvuga yatubwira neza ko byo kudecentraliza ifumbire bidakunda. None si mustanera z'abantu bibi bafise ngo nibikunda ngo iki. Son excellence astuce yakoresheje ni yaciye asaba tous les gouverneurs ndungikira ibikorwa 10 mwifuza yuko muzokorera bene igihugu. Acabwira abashikirangangira ati nyereka ibikorwa 5 uzokorera mu ntara. Bamaze kubirungika primatire kiravyegeranya ati rero ivyo bikorwa rero cyamo bishira ko amafaranga kandi muce mwerekana aho muzobikorera. C'est comme ça na ya 200 milliards yabonetse. Mugabo avec ma PTB azova hasi azodupermeta kuko tuzokompila ibivuye hasi haba ari byo tuce dushira muri budget ntituzobikura hejuru ngo tubimanukane hasi. Ayo na mastise yose ariko rakogwa kugira du contourne ibi bintu byose ati bibi bya ubuha rero byo kubaka 1 milliard. Twavuze ngaha yuko ibintu do portée communale et provinciale kirazira ko ubuhiza kuvyivangamwe kiretse ikintu supra kija en dehors ya ma province abiri, kuko ico kirasaba yuko hari ubuhinga bwa kiko kirasaba none no kubaka hangare tubimanukane Bujumbura ntibikunda. Sinibaza ko tworinda kubimanukana Bujumbura. Icyo nicyo nashaka kuvuga. Sino kuri vy'amamarché mwabajije article 26 iravuga muri budget révisé version twarungiwe na parlement irashiramwo amafaranga seuil ya 500 millions pour les travaux, kuko mu bintu by'amamarché public il faut différencier les travaux hanyuma ama service hamwe na mafourniture. Kuko nk'imapuro sinumva igituma zomanuka. Impapuro za tribunal de résidence muri zone zoduga au niveau yo hejuru kugira tugire marché public. Kubera iki twatwayo direction ya marché public mu ntara ni kugira dushiye gufata. Donc aya maseuil aravuga kuri article 26 ingene vyokogwa ivyo bintu. Ikindi mwabagije ari ordonnance itanga ama detail twari twavuze ko ijana next kuri kugira juste mushoye kuyibona ama detail ariko ikintu bari mwabagije interdiction kugurura ama compte mwavuze Murore muravuga Mukenke biri kuri article 29. Nuko twasanze kenshi kera wasanga ama compte menshi y'abantu banyegeza amafaranga. N'ubu urabona ko naho byabaye kuko si itegeko se rishasha ryagiye kuva kera. Mugabo twababwiye amaka y'ama compte yicye ko amafaranga kuko abo bantu babayazi udashoboye kubimenya ko ivya detail bitarakomera ntushobora kubimenya neza. Rero ibi ivy'ama compte nibaza yuko ubu amafaranga tugiye turayamanura au niveau ya province tukacha tuyamanura mu département ma direction provinciale aba bamurore n'ahandi hose barashobora kuko ku province urafise compte no munsi province urafise compte commune irashobora kugira compte nanga ya mafaranga y'intebe twamanukanye les 100 millions abanza guca kwa gouverneur akayabona akacia fiza transit muri commune nayo ikorana na DCE kugira bashoye kubikora. Ibi byose ni kugira tushoye kuzibira bya bine byose twabonye muri kahise tutashobora kugwa muri ya erere nyene kuko twosanga tubaye nka ya bavuga ya mentalite y'imbeba nizo zifatwa mu mutego izindi zibona muga yindi gasubirayo comme si no rien n'a pris mu byabaye icyo gihe. Natwe ifo ko twapene ibintu byagiye biraba kugira ntitugira ikibazo rero. Sinon il y a aucune volonté yo gushaka yuko amafaranga aguma au niveau central kuko murabona ko les astuces zageze zirakogwa nyinshi cyo kugira tushuye kuzibira. Anti contribution spéciale ku bintu bya achat des bancs pupitres
du 30 juin mwabagiye amafaranga du 30 juillet au 19 décembre hamaje kujako 526 millions 786 134 kuko na contrat nimwe par exemple bon abakozi ba leta n'abadignitaire murazi ko badukata la source nta kibazo ubu nta contrat nimwe y'isoko icyahariya muri finance oberi banza d'abord kuziga ko 0,5 kugira agende ubu rero niyo mucya mubona yuko dufise akazi kenshi nagira mvuge ko tugoye mwani tugoye n'akazi dufise ubu barazi ingene bakimba barakora n'abantu bo muri finance wacu bakaca bahindura ahantu hari fournisseur bakaca bashiraho akerere agize akerere n'ibica muri oberi kugira hunge 0,5 muga turamaze kubimenya ivyo byose kuko amasoko yose azaracako ivyo bizoduha amahera menshi cyane atuma dushobora gufinansa kino kintu rero kuri ivyo bya ouverture y'amakonti mu différentes institutions c'est pas i article sinshasha na gatoyi yahoraho kuva kera les sanctions prévues à l'article 18 ubu barashizemo les sanctions muri version twarungitse ivuye muri parlement donc ivyo byose ni ibintu bigenda biradufasha kugira turanye twokosora muri ibi bintu byose twariko turacamo article article 64 manema abajije ivuga ibintu vya liquidation ya Banque Populaire n'izindi zose niri muri presidence ndavyibuka neza yuko twako turakora Meridian Bank BAO imyaka ya 90 komisiyo ishaka kuguma ibandanya nuko la decision kwari kuzihagarika kuko asanga n'amafaranga buryo ugiye kuraba ashaka gusanga Meridian Bank BAO gifise imitahe quelque part dans une banque ayo makomisiyo yo agiye araba menshi ikisino gitanga ko muco mwinshi kuko bisaba yuko umuntu iresursa iki cha Banque Populaire n'izindi zose kubijana n'amakomisiyo afatiye kuri exemple ya Meridian Bank BAO n'izindi nibaza yuko zoza kugira dushoye guheza ya makontansiyo yose kusanga ari ababirigi bakitwishyuza abantu benshi bakitwishyuza kubera bitabaye clôture biguma bigaruka imyaka yose kuvuga ko rero recommandation zitakurikizwa normalement nicyo twategerezwa gukora kugira nitwame turi muri bya bindi bya mesi yose nibaze yuko sase on a pris note tuzora abanyene twigikorerako article 63 impact yo gukata ya mafaranga evaluation nakivuze amafaranga tumaze gushirako hanyuma cya contre ya CRDB jewe ndibuka turi muri préconseil ndabonye 2 milliards ya digitalisation ya collecte des recettes communales nabaye mu bambere mbaza ni none njejwe kwegeranya amafaranga akaba ariyo système iri kwirakora commissaire obe n'abandi atayobazi en plus de cela njejwe digitalisation des services publics ico kintu nacozi ni none kubera iki twashizeho le comité national de digitalisation twagwa na premier ministre ou le ministre wa finance n'abandi bashikiranganje basanzwe barimo ou le comité technique harimo directeur wa économie DG wa économie numérique na secrétaire permanent bari muri comité technique yavyo batazi iyo activité niko kuronka rero ama detail turi muri préconseil yuko gikozwe sur 12 communes muga cyatanga twabati ibyo bavyiza rero imbere yuko tukibandanya ko tugira extension reka tuyagumizemo je na pleda yuko tuyakuramo muga baravuga ati ka tuyagumizemo hami bari bacikikogwa tuje turaba niho nacenza kuvuga na muri obere bazoca bajamo bakora na muri ministère intérieur na primature n'ujeje économie numérique kugira turabe ingene ya matermino deja tuyakuramo ico gihe nko turaganira n'abanyakubaha bashinga amateka niho baciye bavuga nabo nyene ati sinzi umwe mu ba honorable yaciye avuga exemple yiwe ntibaza yari secrétaire wa commission ya finance akira avuga exemple ati je niho nahora ruguru ati ndi muri ivyo ndabizi neza les mêmes observations bisigura yuko niyo yaciye atubwira yuko CRDB kura kwa yayo ujya toza akura kwa yayo commune bayaha ayo bishakiye urumva ni ikintu gikeneye ko tuca tujako imbere yuko tuja muri inde phase tukaraba deja amafaranga ariko ningene mu ikomine ariko arakoreshwa icyo rero nibaza yuko tugihuriza ko twese atakibazo cyotera hanyuma anagesa ashano kuri mu permit nimwe mudushiraho kandi nimwe muduhamagarira kubahiriza amategeko none wosora amafaranga utabonye cyagiye gukora ko l'année dernière 23-24 anagesa yaronse ndagishimangira ko kugira abantu bose bacyumve kuko ubu hariho campagne contre moi comme si anagesa je mfite cyo turiko turafa
ntacyo dupfa. Je ne fais que parler les chiffres. Nabahaye na rapport muraza kwisomera no muri commission nayo bahaye kubwira bareke kuza baracyafuza umuntu bafise d'autres intérêts bashaka gushikako kuko amafaranga y'umunyarwanda agenda yonjyako kandi sinshaka kuyajyako. Ikintu nshaka gusa ko tuyakoresha neza. L'année dernière baronse 145 milliards. Baronse 145 milliards, twaguze 71 000 tonnes à un prix de 1700. Mugwize tuza kugwa mu masa 20 combien milliards. Baki bashirako transport. Muri kintu mukuru w'igihugu yidogera avuga ibigori yatwaye muri Zambia. Abikuye igihanga. Le prix ya transport kuva igihanga kushika kuri port irateye isoni. Ivyo biri documenté. Byabaye ku mukuru w'igihugu ibigori yatwaye muri Zambia. Transport ugiye kuraba amakontra yanagesa. Kuko burya n'ikintu j'ai pris suffisamment de temps à documenter ku buryo uzova ko ariko namubeshera araza twicara ahantu hamwe yabimwereke. Baduhaye amafaranga aravuga ati okay, na faranga nzosubira gusohora muri yanagesa les 145 milliards twabahaye nibagurisha ibigori niyo bazokoresha saison ikurikira. Ico gihe acatanga raporo nayihaye nyene iteka araza kwiraba. Raporo yayitanze itariki mu 8 ngayi iriko signature ya SIAP. Iriko signature ya SIAP yatanzwe itariki yavuga ati état des lieux des données de la campagne achat maïs grain sec 2024. Il avoue que pour la campagne 2024, la quantité collectée est de 71 363 935, équivalent à un montant de 121 milliards 318 millions 689 500 à raison de 1700 francs par kilo. La SIAP est liée à la Nagesa par un contrat signé et validé par les organes compétents. En date du 6 au 7 novembre 2025, la SIAP, la Nagesa et l'équipe du ministère en charge du commerce ont déployé une équipe dans tout le pays pour vérifier les quantités restantes dans chaque hangar de stockage pour la campagne 2024. Cette activité a été effectuée dans chaque province. Dans chaque hangar de stockage, l'équipe de vérification était constituée par un membre du provincial du SIAP, le personnel point focal de la Nagesa de cette province, en collaboration avec le ministère des Ressources minières, énergétiques et de l'industrie du commerce et du tourisme. Après la descente conjointe effectuée, voici un petit résumé de la situation observée. Pour chaque hangar, baravuga vyose. Total ibigori bisigaye n'ivyo bamaze kugurisha. Naiko ndagira total ibyo bamaze kuronka. Le rapport gatoyi 28 000. Si vous permettez gatoyi nogura nsanze noguriya indi nyene. Izo raporo nazihaye abanyakuba bakinuza amatike twako turakora nejo. Quantité ngaha bavuga yari sigaye mu stock ni 28 060 900 kilos. Fait à Bujumbura le 14 août 2025. Président du conseil d'administration de SIAP, honorable Serge Ndayisenga. Ça, il a signé. Kuri yo tariki. Ubu rero aciyazana raporo yise ko ari definitif. Ikiduha yuko muri stock yasigaye 31 846 926. Kuko je yayinunkiye jo. C'est comme si yumva ko je niko ndamubwira nabi. Naciye ndamuronke none iyi raporo nayo waduhaye kijagi. Kuba tugiye kusigaye 28. Muri note bagiriye umukuru w'igihugu bavuga yuko twebwe ndiko ndashira ikintu bita ngo plan de fer kugira ngo anye umugambi wa Nagesa. La note ndayifise ngaha barunki umukuru w'igihugu. Yuko ndiko ndagwanya Nagesa yagize ibintu byose kugira ibintu biteye imbere. Banditsemo 28 000 bonyene ubu nabazanye indi raporo ya 31 000. Mubahwa honorable mubona koko twasubira gusohora amafaranga. Muturu husha n'ubu tuyatange 40 miliyari arahari. Tuhejeje ico gikogwa. Duhejeje ico gikogwa.
les 36 milliards twabahaye muri juin tumaze kuyabaha twaje tubasaba ni muduhe raporo y'amafaranga 36 milliards baduhaye. Le rapport irahari nga avec les pièces justificatives ba collecté pour la campagne 23 000 tonnes niyo ba collecté. Uravye les 36 milliards twabahaye ingene bayakoresheje le rapport ndayifise ngaha nayo ndashoye kubibasomera. Iyo rapport irerekana neza yuko amafaranga menshi yakoreshejwe. Hariho kontra y'umuntu bahaye ata kontra cyanditse ya 300 millions yo gutransporta ibigora bikura he. None notangura kuriha abantu narariha bene gihugu. Ni mutubwire yuko ivyo twobikora. La note que nous avons produite irerekana ngaha location di hangar de stockage ya Muyinga barishe 12 millions. Na disponibilité ya nife na contrat na nakim. Iyi rapport turashobora kuyibaha. Les 36 milliards rero ugiye kuraba ngaha iyo 12 millions location di hangar de stockage 3 millions c'est location de hangar ya permanence du parti prona Kopeke Changuzo 7 millions 200 barishe witwa Jerome Sindayiga ya banko location hangar absence de contrat de location de na kimwe kirimo. Ico rero nibaza ko no kigeza ngaho ico nzokidefanda gushika à la dernière minute. Les 36 milliards twabahaye son excellence yavuze ati nibabanze basigura ayo mafaranga abasigaye ko turiha dusigaje 2 milliards nibo dusigaje kandi byo mukuru w'igihugu yabivuze neza yuko tugiye kubatunganiriza. Nibaza ko ça c'est une décision yafashwe kugira turiha abo bantu tushiye kubandanya. Ico rero nashaka ndagitangire ko mucyo cyane c'est comme si twebwe turiko turakora ivyo bintu ari twe turiko turakora amakosa. Mugabo rero ahense yatema maturibaza eske twese turifuza yuko ibi bintu tubivamo. Nicyo nibaza ko novuga par rapport y'icyo kintu. Hariyo dossier iri mwavuzi ijanye no ko twobiha inzego zibijejwe. Izi note twamaze kuziproduza twamaze kuzirungika. Inspection générale de l'État itwagwa n'umukuru w'igihugu niwe ategereza ko cyazi azibwira. Twebwe techniquement twamaze guheza. Ko la note twarayirungitse, c'est note twamurunkiye avec les pièces justificatives ya ma dépense ya nagesa yaduhaye en annexe. Nibaza rero yuko kizokogwa kuko no muri yo rapport ya 23-24 niyo yazanye ikibazo. Bavuze ko bazanye ivyo bigori. Tugize note tuyiproduire muri best niyo son excellence yaciye avuga ati inspection ni mubajeko 3 milliards bishyuza nagesa ce qui est marrant le DAF de la nagesa et à même temps membre wa SIAP ahembwa ahantu habiri. Ni musabe rapport ya IGE iramuvuga neza yuko ahembwa dans les deux cas ubu ariko babakurikirana pour 3 milliards. Ivyo rero nijo nibaza ko twoshwa kugira akigoro. Nibaza ko nyene teka mavuze ko twobariha abo batusigaje pour les 2 milliards. Nibaza ko tupasa kuri etape ikurikira kugira bashuye kurihwa iyo myidogo ishuye kuhava. Hanyuma hari kibazo mwavuze kijanye n'amarecrutement au niveau ya ma département communaux bijya vyakozwe bidakurikije amategeko kuko itegeko rishiraho amafaranga n'iryo rivuga les structures zirekuye kurokrita bajya bategerezwa gusubirizwa hakiri kare. Bajya bavuye kuko harajigiye wakivuga yuko umudezone azohembwa 400,000 hose baciye bava mu byo kwigisha bacyabirukira ngaho. Ubu rero information hari ministre wa interieur yabwiwe yuko abwira abamustaneri babikoze babihagariki ko turafise ikibazo cy'abakozi bashika 1000 no muri mairie baba sous contrat gushika no mu staratorera inyishu no mu makomine menshi. Nta muntu numwe twababwiye ko babarokrita babanza d'abord ku deployer abo dusanzwe dufise imbere ko barokrita. Iki kintu ni kosa ryabaye nibaza ko tegeza gukosa guhakiri kare kugira twevite ivyo bintu. Honorable Gade yavuze ikintu kijanye n'amasalaire kubereka abo bigisha murumva ko bifitiye n'isano. Nta mwigisha babwiye aje gukora hari to deploy abandi nyene twari dufise au niveau central. Je ngo novuga ariko ndaraba muri finance kuko twararungise ama deployment ngene azoba aba AD mfise muri finance nibagire kubangana ni benshi cyane tuko turadeploy abakozi tubashira ku maposte. Ucubona abakozi benshi badafise icyo bokora abo nibo tutufata tugatwara mu ntara kugira baje gufasha ko abananya bahembwa ya mahera yabo barabahembwa. Hanyuma ikindi mwavuze kijanye na education yuko babasubiriza bategezo gusubira iyo bavuye bajya bariko barakora mu departement kuko bijya bakuze na namwe bihuye n'amategeko. Nico gituma nibaza ko atakibazo cyotera les retraités
yuko manda yaheze bataronse amafaranga yabo ya mbere nyene iteka yamfashije cyane mu kucyishura kuko mumbwiye kumwe ngo mvuga itariki ngaha noba niko ndishira umugozi mu izosi kandi mwabonye yuko ijya code sur la protection sociale tegezwa guhinduka fonction publique reko yera kuko igiye avuga yuko baronka 100%. Namba tuvuze ko tugiye muri phase yo kubaha 60% il faut kwihinduka kandi ni itegeko rica mu namashinga amateka. Si ya indi duhindura twe twenyene cya mu namashinga amateka. Urumva bibategezwa kuvyihuta nico gituma le mois de janvier kuraba ivyankenerwa byose bikene bigashigwaho igikuru nuko amafaranga ajyaho na instruction mukuru w'igihugu nuko uno mwaka bategezwa dutangura bategezwa gutangura kuronka amafaranga ya mbere kuko bica bifasha cyane kugira babone yuko ibyavuzwe byatashe hama PTBA yuko zizoza le 15 ni kugira twanticipe no kuvuga yuko le 1er janvier ministère ya intérieur na ministère ya finance n'abandi bantu bategezwa kurungika abantu mu makomine kubafasha kwelabora ama PTBA bategezwa kubafasha kugira bategure aya mezi 3 yose batangure gutegura le PTBA zizoja muri budget 26-27 depuis le mois de janvier kuburyo bazorungika ama PTBA ameze neza akaza sinon au niveau du parlement au niveau ya ministère des finances no gushira hamwe no kuraba yuko ama équilibre aza kuboneka ama allocation yabaye neza ainsi de suite kandi turaveye aske le calendrier budgétaire tuyirespecta niko nibaza yuko icyo kintu cyokogwa muri bibiri hamanye niteka yaciye bananiza ko avuga kintu kijanye ama administration ya statut spéciaux nagira nangu mucyo kukijanye n'ico kintu kuko murazi ko mu bintu mwasigiye nyene iteka le premier ministre ahari ubu mwamusigiye mu madosiye mwamusigiye cyari cyuko abari mu administration ya statut spéciaux n'abandi bose bashobora kubeneficia bimwe vy'amanala la commission yiko irabandanya ikora none munsi kugira ihera heze kijya gikorwa barabe ko nabo boja mu bandi nibaza yuko les éléments importants ziri muri rapport nuko impact budgétaire twabonye ari 32,1 milliards ya BIF azoboneka 4,2 milliards pour les institutions fonctionnant sur les fonds propres 27,9 milliards pour les institutions fonctionnant sur le budget général de l'État no kuvuga aya hari amafaranga yari prévu sinihenze menga ari miliyari 10 yari prévu urabona ko ari makeye mugabo kuri no 6 mois bica bitanga yuko ari yo gap significative n'ubu araheze iminsi iyo commission ya 12 kuvyerekana l'effectif global est concerné ni 21,065 ni il concerné effectif concerné par l'impact dont 7,760 pour les institutions fonctionnant sur le budget général de l'État hariho na 3,150 ba fonctionnant sur les fonds propres donc ni igikorwa kiko kiravansa nibaza yuko prochainement kizofasha cyane muri ibi bintu ikindi kijanye na honorable Ferdinand yavuze ko article 108 ko haba icigwa kubijanye nibi kera tugitoza ama redevance routière duhamagara abantu bakaza murazi ko kenshi abantu bace bafroda canye kuri pompe eske twarabonye yuko hari habaye akamaro na icyo nashaka kuvuga ngaha nuko hajya mu kubishira kuri pompe nuko yari amafaranga deja ari inclus muri structure ya carburant na abantu batonda hari ngo bitume n'umutwe muga ya article ni magenda kwiraba ça a été scindé en deux ijya twayigumijemo yuko iba kuri pompe kuko twarabonye yuko depuis iyi crise ya carburant yatumye ayo matax agabanuka sensiblement muga twaciye twongeramo article 109 muraza kuyisoma iyindi taxe twashyizemo ku bintu vya environnement kugira dushoye gukompensa aya mafaranga twabuze kubijanye ni taxe twara dutoza iyo redevance routière twara dutoza kuko iyo yijanye na environnement bisigura nibi by'ama véhicule électrique kuko nitwagura ama véhicule électrique no kuvuga izo kigenda igabanuka ifore ko dushira andi matax atuma tuduza amarosete iyo yari moyen idéal kugira dushoye kuduza amardovance mugabo yarabaye impacté par ico gihe mugano tanga ibiharuro 2022-2023 iyo redevance yari kuri 12 milliards 366 millions 4153 BIF 2023-24 yari kuri 14 millions hanyuma no mwaka 24-25 yari kuri 8 milliards
iyo diminution yabaye kubera iyi shit ya carburant. Hanyuma kuri 25-26 juillet novembre turi kuri 3 milliards 763 aho twara tuyikuramo amafaranga menshi cyane. Après 6 mois araya l'amendement rero yakozwe na assemblée yaci ishirako yuko tuyisendande tukacha twongera ku indi tax yo dupermeta kuduza ico kintu. Donc on a combiné les deux kugira dushoye kuraka ko two maximiza ama recettes. Hanyuma ikibazo cy'abarotrete nakivuze ko gisaba ko duhindura rijya tegeko. Hanyuma komo umushikiranganje yatora finance ico gihe yaje cyarigeze kuvugwa ko pour la pérennisation ko twovugana na ONPR. Murabona ijya note twashize na next ariko analyse yakozwe na mission ya fonction publique iri kumwe na ONPR iri kumwe na INSS kuko si kintu bo kwikora nabo nyene kuko hariho pare yabo bategerezwa kuzana nabo nyene. Nibaza yuko ico kuduza ama plafond cyoco nagenda kivuge ngaha sur la liste y'abakozi bose dufise les 103 000 fonctionnaires bo muri fonction publique d'office akaca yiyongera ko aya ma institution ama EPA n'ibindi byose tuca tugwa kuri 159 000 fonctionnaires. Ayo ma EPA n'abandi bose bari muri ONPR bobo bakotiriza base yabo bagirirako ni salaire brut, tandis que abo muri fonction publique bakotiriza kuri salaire d'activité. Hari umuntu akotiza 500 francs par mois. Ayo mafaranga yiwe naho yateranya nkayagwiza nazo mu permeta yuko yangingo tuyishira mu ngiro. Exemple inga muri officiel fise na madonné ya novembre bahembeye ko novembre 2025 les 103 fonctionnaires kuri liste arimo umuntu ahembwa afite salaire brut ya 160 000. Iyo 160 brut ari ibihumbi bine muri mutuelle de la fonction publique niyo cotisation yiwe akacari ha 6 000 francs ya cotisation muri INSS cyamo multiplier rero 6 x 12 muce mugiza x 30 na mahera tarenga 1,800,000. Honorable Siriake niyo yabivuze neza ati akotiza 18,000. None ayo mafaranga zo mu permita ko tumufata en charge bisaba rero ko dusubira kuraba la politique yiwacu. Oro mfashe wa munafise salaire brut ya 160 nkacamvuga ati ni 10% ndamubikira mfata ikiba 16,000 mvuze ko 16,000 leta iza gutanga 60% ya 16,000 iza kuri ibihumbi 9 birenga. La part ya leta ikiduga sensiblement mu madepense hama nawa mukuta cyadugirizwa ayiwe. Mugabo wowe naza kuvuga ati je baranjyamiye kuko yadugije yahora ari mugaci yaronka ibihumbi 9 leta imwongeye. Nivyo rero turiko turakora kugira turabe yuko turaba abantu dufise basiga imyaka basigaje gukora tudugije na plafond ingene vyoshobora kuza gusiporta la categorie y'abandi bantu kuko les 103 559 nitwonanirwa no kuja gusiporta abantu ibihumbi 10 ku mishahara yiwabo. Bisaba tout simplement ko tuvyicarira tukavyiga neza. Ikibazo yabaje cha regularisation nyene teka yakivuza ati tegeko rijya mu ngiro aho bisinyiweko. Ivyo nibaza ko bizoca bigira imidogo ijanye n'abene gihugu mu vy'ibigori n'ivy'ifumbire. Reka twige twese dufashanye dukuremo ibintu by'amatrichere. La stratégie turiko turakora no munsi nuko ibiharuro bitangura kuduga de la base. Umukuru w'umutumba amenya abantu bazorima, amenye la superficie bazorima, hama bakibagira validation collinaire. Nico ministre wagikitiye ariko rakora no munsi ame biharuro même les commandes zikogwe sur base ya vya biharuro twakuye ku mutumba. Hanyuma n'ikindi kintu dusaba cya bonne gouvernance abakuru b'imitumba biyandikishiriza imifuko yiwabo. Ifoko ivyo bintu bivaho navyo nyene. Hanyuma n'amakupon dukoresha. Haja mwabonye ko natumye ku isakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugenda na kuburyo kunguma mbatake nanje nguma nitegura. Iyi ni contrat ya fomi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuku. Iyi nafise avenant au contrat ije muri décembre 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé de 7,5% des quantités contractuelles.
iyi ni fomi yayizanye ngo tuyisinye ikatubwira au mois de décembre 2025 ikatubwira yuko saison B na C ya 2025 uno munsi ishaka kutubwira avenao contrat ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% y'ifumbire de façon unilatérale ni mumfashe ikakivuga neza yuko amahera ikeneye uno munsi yuko ihabwa angana na 50 miliyari 783 349 898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makantite contractuelle ikashitubwira ati mwebwe leta rero muri aya mafaranga muri ya 50 miliyari abanyagihugu bace bari 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze none woza gutanga ifumbire irenge iya kontra ikini cyambere ikiza nindi avenao kontra décembre 2025 ivuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités ivyo rero bica bisaba yuko turiha leta y'u Burundi cimuha imiliyaridi 6 ni miliyoni 839 yiyongerako mumbwire namwebwe yuko ibi bintu twobikora ndafise contrat initiale ngaha ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe hanyuma icyo ikimana yamfashije gusa yati nziza ukuri nta kibazo kandi ndazi ko ataco nzoba ko amenase yonda yaronka mugana naco nzoba vision 2060 nzoyibona neza jewe sinkekeranye ngibi rero ibintu tubayemo camumbwiye amafaranga acava ya mafaranga kono musi mumbwiye ko ndayariha acavahe ibi nivyo bintu rero tubayemo novuga ko twabaye muri indiscipline budgetaire irenze mugani baza ko hageze yuko bihagarara ibi bintu harageze ko bihagarara uza rero guharira ndamuha kopi aze kuraba icyo niko bimeze ibi bintu ikibazo cha Otrako ati Otrako amabisi mbwira mu yahe niyunguka ubu rero twavuze muri aya mafaranga izi 30 tuziha ini gestion itandukanye na za zindi abayapani babahaye kugira turabe yuko nayo nyene iza gukora yunguka mugaha nini no gushaka tudezangoruje yama localité ari kure cyane mugaro mode de gestion tutegerezwa kuyiga neza kugira nidusange tuje kongereza amakosa mu yandi ibi rero nijo nibaza yuko tubabwira kubijanye n'ico kibazo kucha PTB chama commune le 15 mars na cishuye igituma tubigira nuko le calendrier budgétaire tuyigira bakabirunka kirikaidwa compilate akaba na ma discussion on envisage ko hazaba na ma discussion entre n'aba gouverneur kugira batwereka ibintu bikomakomeye twoshira muri budget kuko la décentralisation il faut ko bayigira mu ruhara kuko bunya hanini i avril niyo dutangura neza kwinjira mu bya budget turungika ama document muri assemblée hanyuma umugwa mukuru wa politiki mwakivuze neza nico gituma twashyizeyo muri yaridi wa mbere kuko mwibwe ko ari 6 mois ubu rero muca mufasha muri PTBize bikaca vyigwa ibi byo kweklerera amabarabara ya Gitega kuko urabona ko Gitega iguma yaguka ifoko na makartier mu yaha ma standing urabona ko ari kajagari karere yuko kwishaka ainsi de suite ibi bakoze ngaha ku ruhande ifoko bati hajazo kubakwa ibi hazo kubakwa ibi nibi ifoko mwa mufisi gicapo kimwe ni Gitega mwifuzi zo bimeze mu myaka 10-15 honorable premier vice yabajije ikibazo kijanye na deviation ya RN1 anashanga nta nk'umucyo nanga n'intererano kubijanye tuko turabikora ijya barabara ni mugihe abantu bashaka kumanukira nk'ibubanza bikozwe neza ntibazorinda kumanuka directement ngo bazi ni Bujumbura niyo point ikomeye cyane ofete biko tuko turafasha abantu baje nk'ibubanza nibasuye gutransita ino kuri garde no basuye kandi bakate hariya c'est différent ni deviation yagira ikogwa inyuma ya présidence
nagenda itaye ku muciye deviation rero murazi ko yarabashinwa bari bavuze ko bakeneye gutanga amafaranga ico gihe bavuga ko bazoca bubaka deviation ikamanukira hariya kugira ntihagire imiduga ica imbere ya presidence muga son excellence arababwiye ati okay je narakubise ibiharuro ati je narahaduze je n'amaguru tuzuca twongera ko 15 km si je ne me trompe pas aller retour kuri kijya ka deviation tuzogira aravuga ati tugende mu nyereke ivyo mugira mu mubaki yahagiye n'amaguru muri sport aca sanga d'abord hazokwiyongera kwayo amahera bari bagishize kujya barabara bashinwa bari basurestimye ngo tuzokubaka ikirati nyereke ivyo biraro muzokubaka ati narinze ko bazogira bya biraro byo mu kirere ko aribo abahinga ati ngiye kurabira bazokubaka nkabona ko ari ibintu nyene vyo gushaka gusura facture aca arababwira ati indi elema nzoba nongeye ko 15 km 15 km ku imodoka inyura kuri 6 izoba yongeye ko amaritiro 3 amaritiro 3 fois 2000 véhicules zihaca ku munsi hajya fois 365 jours ati izo dozi ibitoro ati kindi kibazo jire kandi mwavuze ngo mushaka kuyubaka kuri ibintu bya sécurité ati je na problème ya sécurité mfise reka abanyagihugu bicire ngaho imbere acavuga ati iryo barabara nta nyungu ndaribonamo niko ryakeri hagara ndibuka uyo munsi abari ko arafata amasanamu nibagashiremo ndibuka uyo munsi twako turategura mission yo kujya mu Bushinwa muri ya forum ya Chine Afrique tuko turadiskita nibaza ko bokupa kugira n'abari kuri direct nibakagira kuko sangaje les états twari twicaranye n'umushikiranganje shingiro nani kumwe na PS wiwe na ambassadeur wa Chine twicaranye gutya tumubwiye ko iryo barabara ryahagaze cyaba bayakoresha localement kuko navyo nyine biradutwara amahera menshi cyane mugaye icyo yavuze son excellence nuko naho twozikora twe ndushobora gukwiza tuzogira toujours ku ma importation mugabo turabe yuko ari complémentaire byo tuko turakora rero nyene iteka n'ivyo ku bibazo byose vyagiye birabazwa nibaza ko atakibazo na kimwe nishuye mbanje gusaba imbabazi abo muri komisiyo kuko ejo nayo narose umwanya wo kubana nabo ariko hariho akabazo kazananye no mu nyishu zatanzwe n'umushikiranganje ku kibazo ca 18 aho yariko avuga ibikorwa bizokorwa mu gushira mu ngiro imbona kazoza aho umushikiranganje yerekanye ko ku bikorwa bizobera kwibarabara ry'igihugu nimero 16 faze ya kabiri mutambara bururi kibaya mweya aho abantu bazohabwa umuzibukiro nabonye hariho umuntu umwe ari wo azoba akeneye umuzibukiro ndashaka kubaza yuko ivyigwa byaba byarakozwe neza ko ari uwo muntu umwe azohabwa imiliyoni 5 ko niwe nabonye yanditswe hano hanyuma akandi kabazo kabazo icya kabiri nashaka kumusaba abaronse pré-bourse bashobora kuba bari mu bantu bariko barakurikirana bino biganiro biko bihuza umushikiranganje n'inama nkenguzamateka twashaka umushikiranganje mubahe nimero do compte ni banke bazorihirako kuko hariho bifuza kuriha kije ko bazogishire mu ngiro niho naho ayo mafaranga azoheza akaboneka mu mategekanya ikindi naco naho nene ndasabye imbabazi nikijanye na titre électronique sécurisé dusanzwe tuzi ko titre de propriété yonyene isaba ama procédure maremare kandi n'amahera atari make twovuga yuko abariko barubaka uno munsi boca bagira iyo procédure yo kurondera titre de propriété kubera isaba amahera menshi bageze kuri iyo etape ko boca barondera titre électronique sécurisé kugira ngo ntibarihe kabiri murakoze